Muri irya minsi Yesu yabariye ishengero ry'abantu ati: iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira muti imvura iraje, bikaba bityo. Iyo mubonye umuyaga uturutse mu bumanuko naho mugira muti izuba rija kwaka cane riturire, bikaba bityo. Mwabangushi mwe, murazi kwitegereza ibigirwa kw'isi no mu kirere, ariko ko mutitegereza iki gihe turimwo ni kuki? Ni kuki mutazi kugenzura ubwanyu nyene ibiroranye? Nkako nyene niwajana ku mushingantahe n'uwukwanka mugifatanije akayira, utayishuye ntuzovayo. Umukama Yezu aradukebuye gusubiza hamwe n'uwo dutata, n'uwo dushize kubiri, kuko ahandi ho bw'umukama. Pawulo mweranda yari umwe mu bahama abakristo mu bakurikiza intwaro y'abaromani. Muri bamwe batigiza abandi kugenda ivyo vyose barondera kuryoherwa, ariko ubwo bube gito turabe tuvavanure nabwo, umwe wese yikubita agashi. Pawulo mweranda amaze guhura na Kristu yaciye aba imbohe. Nakahe akarangamutima kanje nakahe? Wewe ubohwa n'abantu, wewe ubohwa n'ivyiyumviro by'abantu, raba wikubita agashi. Kandi ikibabaje abo bose babigira barabatijwe n'aba Kristo, ariko ibatisimu bakarita hirya, bakarirenza ko urugo rw'amazi, ntibibuke ico bari n'ico bahamagariwe. Rero ntitwirengagize ibatisimu twahawe. Nyabuna duhinduke nka Pawulo mweranda, tubwire tuti jewe ubu ndi imbohe kubw'umukama, sindi imbohe kubw'abantu, sinkiboshwe n'abantu, sinkiboshwe n'igicumuro, kuko igicumuro kigutwara mu rupfu. Abo bantu bakuboha ejo barahinduka, ivyo bintu bikuboha ejo birahinduka, ariko ikidahinduka ni Imana. Ihambire rero ku mukama, ntihagire uwukura ku rukundo rw'umukama, ntihagire uwukura ku mabwirizwa y'umukama. Nyabuna urushirizeho kumenyesha inkuru nziza y'umukama, kugira ngo isi ihinduke, igihugu c'Uburundi gihinduke. Nta bandi bazogihindura atari jewe, atari wewe wabatijwe. Kubw'umukama rero nurangure ico umukama gusaba. Ndasavye mugendere ibanga mwatorewe, twibuke ico twatorewe. Ntitwatorewe kuryanisha abandi, ntitwatorewe kurenganya abandi, twatorewe gushingira intahe inkuru nziza, kuba abigisha b'inkuru nziza, abatumwa ba Yezu Kristu. Rero ntiwice amatwi, wewe uri umukristu, wewe witwa ko wabatijwe. Eka umuntu wese, yaba uwabatijwe n'utabatijwe, ahamagariwe kuba umuntu w'umutima mwiza, umuntu w'ubuntu. Twicishe bugufi. Hari igihe wibagira icuri, ugaca ugenda ugaye, ibiyo biduze, ukwituye mu biro ukamuraba irari. Ntiwibuke yuko watowe kugira ngo ufashe abandi. Ntiwibuke yuko n'ivyo ufise uhamagariwe kubisabikaniriza abandi. Kuba kw'isi ni ukwitonda. Twicishe bugufi rero, niko karanga k'umuntu w'ubuntu, niko karanga k'umukristu. Twicishe bugufi kuko amaherezo twese tuzopfa.
none niwapfa urubanza rwawe n'uruhe? Umukama azokwakira. Niwaba uri muri abo bantu bagenda bagaye ibiyo biduze canke bari mu biro ntibakire ubituye, amaherezo yawe nayahe? Nyabona rero Pawulo mweranda aratwibukije ko twokwicisha bugufi tukitonda, rwa rurimbo rw'ikirundi rutubwira ruti kuba kw'isi ni ukwitonda. Twitonde rero muri vyose, muri ivyo ufise umenye ingene uvyitwaramwo, ntibibe ari ivyo bikuganza, abantu ntibabe aribo bakuganza, ariko uce bugufi witonde, ntugendere hejuru, umunsi w'izina uzoja hasi, ariko witonde kuko nico umukama agusaba. Twibuke na Yesu Kristu ko yaje ari Imana akaba umuntu, ubumana bwiwe ntiyaje abutwereka cane, ariko yaje atwigisha, atwereka akarorero keza, kandi ashaka ko dukira. Natwe rero mu kwicisha bugufi, mu kwitonda, uba uriko urakiza imitima y'abantu. Mwiyumanganye, hari vyinshi bitubabaza ngaha kw'isi, hari benshi batubabaza ngaha kw'isi, hari ibitubabaza vyinshi, ariko duhamagariye kwiyumanganya. Ntitugire ingere ku yindi, ntiduhekenyere imisaya uwutugiriye nabi. Mbega ukugiriye nabi ukamuhekenyera imisaya, uzomurushije iki? Nta na kimwe. Wowe uzobaye umupagani na wewe, ariko uhamagariwe kumwakira, ukiyumanganya muri ivyo biza biragushikira, muri ivyo biza birakubabaza, kuko kw'isi duhura n'amageragezwa menshi, ibitugerageza vyinshi, abatugerageza benshi. None nitwagira uko bagize, uko ibintu bigize, tuzosanga twese bamwe na bamwe bihaye akagozi, abandi bataye ubukristu bakirukira imigambwe canke abantu. Ariko tugende buke buke, twiyumanganye, twiyakire, tuvyakire. Kandi Pawulo mweranda aradutumiye kurekuriranira bivuye ku rukundo. Urukundo, gukunda Imana no gukunda abagenzi. Ntugende urakubita agatoki canke ugushavuje uwukugiriye nabi ugira uti sinzopfa ndamurekuriye, kandi uri umukristo. Yesu Kristo yatwigishije igisabisho ca Dawe wa twese, uturekure ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugirira nabi. Naho rimwe na rimwe ngo hariho abo usanga ico gice bagisimvye kuko baba bibutse wabagiriye nabi, ariko ntaco tubwirijwe gukuramwo canke kongeramwo. Dusabe ikigongwe kandi dutange ikigongwe mu rukundo, niryo bwirizwa rikuru. Mushishikare kandi dushishikarane kuzigama mu bumwe, ubumwe bw'umutima, mubwumvishe amahoro, tube mu bumwe bavukanyi. Hari vyinshi vyo dusambura, turavye ubukene bamwe na bamwe barimwo, ubukene turimwo, ivyiyumviro vya politike turimwo, hari igihe twosanga twasamburanye, aho usanga ubutunzi budusambuye kandi tuvukana, aho usanga abavukana bariko bararyana, aho usanga amatati y'amatongo wo musangiye akarimbo mbi uriko uramurengera. Kubera iki? Amaronko menshi ngo aziba amatwi. Ubwo butunzi hari igihe bugutwara mu bitari vyo. None tube mu bumwe nk'abakristo, ntihagire ikintu kiducanishamwo, kidutandukanya, kandi turi abakristo. Uwo mutima atugire umwe, mutima mweranda atugire umwe, tube mu mahoro. Ariko
utagira amahoro mu mutima ntiyatanga. Turondere rero kugira amahoro y'umutima duheze tuyatange. Aho twumva bamwe na bariya bariko baragirirwa nabi, banyuruzwa, bicwa, bafungwa, barenganywa, ibiturire tutarinze kuvuga, hamwe n'ahandi, ayo mahoro adusage. Aho ukorera, aho ubaye, aho ugendera, uhashikana amahoro. Ni naho ico gicumuro tuzogituza. Rero ukwizera kwacu ntihagire umuntu aza akudukurako. Twihambire ku Mana, nk'uko twavyumvise ko umukama ni umwe, nta yindi mana ihari, nta wundi mukama ariho. Urashobora kuba wibaza uti jewe ndashoboye, jewe ndabifise, nta mana nkeneye. Ariko handi hato nka wa muntu yimbura ibigega kuzuza, umukama akamubwira ati wakibura bwengewe, muri rino joro nza kukwaka umutima wawe. Wibuke yuko hariho ikindi kintu kiri hejuru yawe. Abemera Imana ca tubwira duti ni Imana, n'umukama. Ukwemera rero kwacu ntigutigane, tugire ukwemera kumwe nk'abakristu. Ibatisimu tuyigendere kuko ni imwe. Hariho abo usanga bashaka kwikura kw'ibatisimu kubera iki gicumuro, ariko ibatisimu ni imwe, ni ikimenyetso kidahanagurika. Ntushake ngo bagukure kw'ibatisimu, ntibikunda, kuko wabatirijwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Ntiwabatirijwe ku izina rya naka, oya. Naco gituma rero naho wotera amaguru amaboko, ibatisimu ntizokuvako. Naho wokora amakosa angana gute, ibatisimu ntikuvako. Ariko rondera guhinduka. Umuvyeyi ni umwe kandi wa bose, aganza nimwe. Dufise umuvyeyi umwe. Uwo muvyeyi umwe rero akadusaba kugira urukundo, kugira umutima uciye bugufi. Mu nkuru nziza turumvise ingene Yezu Kristu aduhanuye ko kubera ubwenge bwacu dushobora kubona ihindagurika ry'ibihe, dushobora kubona ko imvura iza kuza, ko izuba riza kwaka. Ariko ubwo bwenge tumenye ingene tubukoresha nk'uko umukama abishaka. Ubwo bwenge bwo ngaha kw'isi ntibudutware umutima, ntibudutware ubukristu bwacu, ariko dutere iyindi ntambwe yo kubona ko hariho ikindi kintu kiri hejuru yacu. Ubwo bwenge bwacu twibuke yuko buri naho bugarukira. Hari igihe ubona yuko uciye urubanza ukaguruca uko ushaka. Hari igihe ubona ko uvuye abantu ukibaza yuko uri umuhinga, ariko ubwo buhinga wabuhawe n'Imana. Ubwo bubasha bwo guca urwo rubanza ni Imana iguteretse ngaho. Handi hato izokubaza ingene witwaye. Ivy'isi rero ngo turamenya ibyayo, tukamenya ibigirwa ku isi no mu kirere, ariko Yezu Kristu aratubwira ati mwabangushimwe, nimwitegereze iki gihe turimwo, tubone aho isi igeze, aho isi iriko iradutwara. Duheze twikubita agashi, dusubire ku Mana. Ntidutwarwe n'ivyiyumviro by'abantu n'ivyiyumviro by'isi, ariko dutwarwe n'ivyiyumviro vy'umukama, kuko nivyo bizodutwara heza.
ivyo vyiyumviro bindi bizodutwara mu muriro udahera, bizodutwara mu ngeso zitari nziza, mu bikorwa bitari vyiza, ariko ibikorwa vy'Imana bizodutwara heza, kandi tuzobikora n'akanyamuneza n'umutima w'urukundo, hamwe Imana itunezererwa. Ntitube rero muri bamwe Imana yicuza ngo mbe ni kuki namuremye, kubera iki ibikorwa vyawe bibi, ibikorwa vy'umuzimagiza. Dukore ibikorwa vy'umuco, ibikorwa vy'abana b'Imana. Urukundo rw'Imana aba arirwo rudusaga muri bose, muri vyose. Uwo mugenzawe ari iruhande yawe, mubonemwo agashusho k'Imana, mubone yuko ari uwundi wewe, kubwirijwe rero kumwubahiriza, kumwakira, kumukunda, kumufasha uko ushoboye. Ntumwirengagize kuko wabihawe n'Imana. Ntiwigire umuhinga muri ivyo ufise, ariko urondere ko wobisabikaniza abandi. Uwo mugenzawe rero ntumurenganye, kuko twumvise yuko azogutwara ku mucamanza. Turabona amatati menshi y'amatongo canke y'ibindi, aho usanga hari ingane kubera iki? Ukutumvikana hagati y'abavukana, hagati y'uwari yitwa ko ari umugenzi, ariko kubera amatati wari umugenzi canke umuvukanyi agasigara yitwa umwasi. Kandi twese turi aba Kristo, twese turi abana b'Imana. None bavukanyi, ukuri kwagiye he? Ubutungane bwagiye he? Abana b'Imana baroye he? Dusubize hamwe rero n'uwo tugifatanije urugendo, nivyo Kristo adusavye, kuko ahandi ho ngo ni ivy'ukuri ndabikubwiye, nisenge utayishuye ntuzovayo. Amaherezo yawe, urubanza rwawe uriko uragwicira. None rero bizoba bibabaje iminsi tuzoba twarasenze ibatisimu twahawe idufuye ku busa, ariko nyabona turondere gukora ibihimbara Imana, ibinezereza Imana, kugira ngo na mugenzanje anezerwe. Ngo ntawe uvuga yuko bakunda Imana atabona, yanka umugenzi abona, ahandi ho mu benshi. Kuko Imana yaduhaye abo dusa, yaduhaye umugenzi asa nanje, asa n'Imana. Dukunde Imana, dukunde n'uwo muntu. Ni naho umunsi urizina, nitwamukunda tukarondera gukora ibimunezereza, tukarondera gukora kandi n'ibinezereza Imana, kuko hari igihe usanga turiko dukora tunezereza abantu, ariko dukore tunezereza Imana, dukore tunezereza n'abantu, kugira ngo urubanza rwacu ruzobe rwiza, amaherezo yacu azobe meza, tuzoturane twese ubuzima budahera. Amen.